Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntamvu Idahita TV na cane mwebwe musanzwe mukurikirana uko bukeye uko bwije kino kiganiro igitondo gishasha dusanzwe ducishamwo amajambo yo mu gatondo ngo abe ijambo ry'umunsi canke impamba y'umunsi. Amahoro y'Imana kugubwa neza no kuranirwa aho muherereye mu byanyu no mu banyu n'ivyo ndabipfurije. Ni jewe Janvier Imana irambona ngarutse muri kino kiganiro igitondo gishasha ngo dusangire ijambo ry'Imana ryacu ryo muri kino gitondo kugira ngo umuntu wese aritware nk'impamba aryiyumvire ko arizirikane ko hanyuma arabe ko yoshira mu ngiro ico iri jambo rimusaba. Mfise ijambo tugomba gusoma mu gitabo c'imigani, bakunda guca bavuga ngo ni imigani ya Salomo mu gice ca 18 umurongo wa 10 turabaye amajambo ngene avuga ngo izina ry'Uhoraho n'umunara ukomeye umugororotsi awirukiramwo akaba amahoro. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha nano majambo ngomba ko dusangira, urahawe ikaze mwebwe bashasha utari bwabone video zo kuri Ntamvu Idahita TV. Ishobora kuba ariyo video ya mbere twoguhamagarira kwiyabonesha guconda kuri sabone cyangwa subscribe maze ukemeza yuko ayo notification yose ushaka yuko yuzara gushikira kugira ngo igihe cyose tugize ikiganiro uzohora ucuronka message kumenyesha yuko hari ikiganiro twashizeko. Nano majambo rero ngomba ko dusangira, ngomba ko dukuramwo iri jambo rivuga ukuntu izina ry'Uhoraho ari umunara ukomeye ukwiye guhungiramwo. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha mu buzima bwacu bwa minsi yose twagiye tubona, birashoboka ko muri kino gihe atabihari, ariko mu myaka yarenganye twarutse mu ntambara, mu bihe by'ugwimo harabayeho ibihe byo guhunga, harabayeho impamvu wasanga zituma umuntu ahunga, ugasanga kumbure ahisemo kurondera iyo ahungira. Nibuka duhunga ko twahunze twisunze yuko aho turi bitameze neza, aho turi umutekano wahungabanye, ariko mugabo ko hari ahantu twohungira maze tugakingirwa, ni ukuvuga tukaba kure y'ibiduhiga, kure y'ibyo tugirira nabi. Imana yacu nidutabare. Hanyuma kandi aho umuntu ahungira novuga ngo ni mu buhungiro, aba yahahisemo ko hamubera ubuhungiro. Hanyuma kandi mu buhungiro umuntu aba afise ivyizigiro by'uko ubwo buhungiro agiyemwo azoba agiye kure yaho ikibi yarafitiye ubwoba gishobora kumushika. Ko Imana yacu nidutabare. Ngomba ngo mwumve neza uburemere canke n'agaciro ubuhungiro bufise umuntu aba ahisemo kujamwo. Umuntu abazi ngo hari ahantu notombora ngashikayo, notombora gusa hakanyakira ivyari binteye ubwoba, ivyari ko birampiga, ivyandondera, nzoba ndabicitse, nzoba ncitse kw'icumu. Imana yacu nidutabare. Kandi hari ibihe bishika umuntu ugasanga ibyo ariko aracamwo, ibyo ariko arahura nabyo, agasanga ntibiteye ubwoba, agahitamo guhangana nabyo, akavuga ngo tuzohangana, ntaho nzoja. Murumva abantu bahora bagira ibibazo mu mazu yabo, hakaba ibitero, hanyuma ugasanga ibitero by'abarozi, ibitero by'abadayimoni, ibitero nyene gutyo amangetengete, hanyuma bagahangana nabyo bagasenga bagasubira. Hanyuma mugakagera igihe niyo bagiye kubasenza canke abakozi b'Imana bakababwira ngo mwebwe nta mahoro muzoronka udahisemo guhunga mukava muri irya nzu. Nigeze kumva umuntu yari umuntu w'umutegetsi, hanyuma inzu yiwe ngo ikabirimwo ibitero mwene ivyo novuga ngo by'abarozi, sinzi kumbure n'ahandi kumbure bizanana muri karande n'ahandi kumbure ibintu nyene nk'ivyo. Hanyuma ngo bakamusengera kandi iyo nzu yari inzu ngo nziza igezweho yubatswe. Namwe muravyumva nyene inzu y'umutegetsi, inzu y'abantu bafite amafaranga, si bwa bwana niko abandi bakunda kuvuga. Mugabo ngo hagari igihe abasenzi ngo benshi baguma mubwira ngo iyo nzu vamwo womo kuyibemo. Nabavuga ati none jewe
inzu nubatse ku mahera angana gutya ndayivamwo njihiye izoca ibe iyandi bizoca bigenda gute? Imana yacu ntidutabare. Mugabo rero par chance numva ngo haciye haza uwundi musenzi, hanyuma wewe ngo agiye kuyisengera arabwirwa yeye bimeze uko bimeze kuriya, kandi aramubwira ngo Imana ivuze ko iyi nzu ibohotse, ibintu nyene nk'ivyo atavyo guhunga bizoba bikibayemwo. Imana yacu nihimbazwa. Niko nerekana yuko hahoragera igihe ugasanga umuntu ibimugwanya ahisemwo gukura meza agahunga agasaba ubuhungiro. Mu myaka yarenganye nibaza ko n'ubu bikiriho hamwe hamwe, hari igihe umuntu kanaka bivanye n'ivyo yagirizwa, bivanye n'ivyo abeshirwa kumbe canke bivanye n'ivyo yagirizwa vy'ukuri, hagera igihe ugasanga arahunze asabye ubuhungiro. Hanyuma mu gusaba ubuhungiro ntapfa ahabusabye hariho hose. Bo muri kino gihe abenshi bakomakomeye bashobora gusaba ubuhungiro usanga babusaba mu bihugu bazi bikomakomeye, niyashika yavuga ngo sinzopfa gushikirwa, ntibizopfa kunsanga ino, abandondera ngo banyice, ninashika hariya ntibazoba bagishikayo. Abantu ukaza kuvuga ngo basabye ubuhungiro muri ambasade ya Amerika, y'Ubuyapani, y'Ubushinwa, ibihugu bikomakomeye, y'Ubufaransa, y'Ubwongereza, kubera bavuga ngo muri ino ambasade ngezeyo nta muntu azoza kugirane kunkurayo. Imana yacu nidutabare. Rero ngaha uyu mwanditsi w'imigani wewe ntariko atwereka uguhungira ku bana b'abantu. Nubwo guhungira ku bana b'abantu bibaho, nubwo guhungira ku bana b'abantu nabyo nyene bishoboka, kandi umuntu akaba yokingirwa, ariko mugabo dusanzwe tuzi ko hari igihe umuntu asaba ubuhungiro, iyo yahungiye naho bigahinduka, ibyo bihugu bigahana amasezerano yo guhana abanyororo. Imana yacu nidutabare. Wowe undi gihugu yari yarahungiyemwo kikamutanga kubera igihugu yavuyemwo kivuga ngo uyu muntu yakoze ibi n'ibi, kandi mumugumije kubw'ibyaha yakoze, namwe muzoba mubaye intambamyi y'umutekano n'amahoro mu gihugu cacu. Muraza amasezerano mpuzamakungu ingene avuga kuri ibi n'ibi. None rero mutegerezwa kumuduha. Imana yacu nidutabare. Bikarangira wa muntu aho yahungiye bamutanze. Murumva yuko nyene ko ivyo bintu kaba kabaye. Imana yacu nidutabare. Bihora bimera gutyo, bihora biba. Imana yacu nidutabare. Ariko uyu muntu ntariko yerekana ubuhungiro dusanzwe tumenyereye mu buzima bwacu bwa misi yose bwo mw'isi, ariko yerekana ngo hariho ubuhungiro, hariho ahantu hakomeye cyane. Yemwe mwabagororotsi mufise ibibahanze bibahangayikisha, hariho ubuhungiro, hariho ambasade, hariho urutare, hariho burende, hariho burende uhungiyemo atankuba yo gusangayo, kuko nta nkuba ikubita burende muzobaze. Ubuhungiro burasumbana, ubuhungiro burarutana. Natoye ubuhungiro, hariho ubuhungiro umuntu ashobora guhungiramwo bakamusangayo, bakamukurayo, bakamushikira, bakamugirira nabi, bakamucira urubanza rwo kumwica, bakamucira urubanza rw'umunyororo w'ubuzima bwiwe bwose. Ariko umve, nzanywe no kubabwira ko hariho ubuhungiro bukomeye cyane umugororotsi ashoboye kubuhungiramwo aca aba amahoro, ata kintu na kimwe kimusangayo ngo kimugirire nabi, kuko aho hantu si ugupfa kwinjirayo. Imana yacu nidutabare. Aravuga ngo rero ubwo buhungiro ni mu izina ry'Uhoraho. Izina ry'Uhoraho ni umunara ukomeye umugororotsi ahungiramwo akabaho amahoro. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, niko twabonye avuga ngo izina ry'Uhoraho
ni umunara ukomeye umugororotsi awirukiramwo akaba amahoro. Imana yacu nidutabare. Aha byerekana ngo guhungirayo ni izina ry'Uhoraho. Kugira ngo bikunde uhungireyo uronkayo ubuhungiro, bigusaba kwitandukanya n'icitwa icaha, bigusaba kwambara ishusho y'ubugororotsi. Imana yacu nidutabare. Aravuga ngo izina rero ry'Uhoraho, uparvenye kurondera ubugororotsi, uparvenye kwitandukanya n'icaha, hanyuma ugaca uhungira muri iryo zina. Iryo zina rikubera ubuhungiro. Muri iryo nta vyaha bibayo. Yari majambo vyerekana yuko ikondisyo usabwa niyo kwitandukanya n'icaha, kuko bidakunda yuko uhungira muri iryo zina ngo indani ushikeyo ucambaye ivyaha, uhitamo kwihana. Avuga ngo izina ry'Uhoraho ni umunara ukomeye w'umugororotsi awirukiramwo akaronka amahoro. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunze bakina kiganiro igitondo gishasha cacu cy'uno munsi, ni rino jambo ngomba ngo urabe neza. Turafise novuga ngo kamenyere canke umuco mwiza wo guhungira ku Mana, wo kuyambaza. Nibuka igihe kimwe twigeze kubaho turi mu buhungiro, hanyuma rero murazi nyene intambara zabaye n'urwimo rwabaye, habaho igitero. Ico gitero rero kiza kigana muri ubwo buhungiro, hanyuma rero amasasi, amagrenade, amabombe araterwa, biraba nyene ibintu bikomeye cane. Ico gitero kimara umunsi wose kuva mu gatondo ka kare gushika nko mu masaha 10 hafi canke saa 9 gutyo z'umuhingamo. Amasasi ari amasasi utoraba, impande zibiri ziriko zirarasana, abadukingiye, abaducungereye umutekano, n'abaje bagwanya abaducungereye bakeneye kwinjira mu buhungiro turimo, hanyuma ngo batwice batumare. Imana yacu nidutabare. Ikintu ngomba gukoramwo n'ikirezi, ngomba kugarukana novuga ngo ayo makuru ya kahise purureya, ngomba kugarukana ayo makuru ya kahise nerekana rero ikintu nabonye. Ico gihe hariho umuntu w'umubanyi, hanyuma rero duca duhungira twese mu nzu zikomakomeye, ni kuvuga z'amatafari ahiye, zari ziri ngaho hantu kare twarahungiye, zikomakomeye kugira ngo bikunde amasase, amagrenade ntacyo kugomora iyo nzu, kubera ko nyene yabaye zikomeye cane y'isima n'amatafari ahiye, nyene muravyumva n'ivyuma. Hanyuma rero hariho umuntu munyemere mvuye ko yari umuntu mubi, kuko ububi yari afise yabuterwa n'ivyaha vyiwe n'inzigo yiwe n'urwango rwiwe. Yari inkozi y'ikibi nyamukenyezi, yari umuntu mubi cane rwose. Hanyuma rero uyo muntu nawe nibuka yuko uko urusase rwavuga, uko grenade yaterwa, niko yaca yikubita hasi asenga. Twese twarasenze, twese twarikubita hasi tugasenga, Mana niwantabara, niwadutabara, niwaduzigama, niwagirane, tuzokora ibi n'ibi, tuzokumvira, tuzokubaha, tuzogirane. Twese twarasenze. Mugabo uyo muntu yasenze ngira kudusoza ibisabisho bya Bikira Mariya mawe. Umwe wese yambaza Imana yiwe, abakutura ibimenyetso bakutura ibimenyetso, abakemeya barakemeya, abavuga mu izina rya Yesu bavuga mu izina rya Yesu. Ivyari byoroshe. Imana yacu nidutabare. Rero ngomba kuvuga iki, ico gihe umuntu wese yarasenga n'ibyaha vyiwe n'ububi bwiwe n'ingeso ziwe n'iki, mugabo twese twahungiye ku Mana, ko twabona ko bwacu buheze. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunze bakina kiganiro igitondo gishasha, ariko mugabo ngaha twabonye ngo umugororotsi awirukiramwo akaronka amahoro. Uyu munara Imana yacu nidutabare. Burya rero guhungira ku Mana kwacu kugira ngo kugire imbaraga, kugira ngo kugire efikasite, bidusaba yuko tuyihungirako twitandukanya n'ivyaha, twitandukanya n'ingeso mbi, kubera uyu munara ukomeye abashobora kuronka resepase bemera gusiga hanze yawo ivyaha, ingeso mbi zabo, imvugo zabo mbi, inyifato zabo mbi,
n'ibindi byose bibatandukanya n'Imana. Imana yacu ntidutabara. Birashoboka yuko umaze iminsi wugarijwe, birashoboka yuko umaze iminsi ufise ibibazo, ufise intambara, ufise amakuba, ufise amarushwa, ufise amageragezwa, urushe kandi uremerewe, urwango mu kibano, ufise abakuroga, ufise abakurwanya, ufise ubukene, ufise ubushomeri, ufise indwara z'intakira. Ibyo byose bikaba bikubujije amahoro. Hakaba hageze igihe wumva umengo wotuma upfa ukavaho, wumva ko umengo gupfa kukurutira kubaho, ukaba warabuze ahantu wohungira. Mwene data mukunzi wa kino kiganiro igitondo gishasha, reka ndakubwire ngo ubuhungiro bwarabonetse, kandi ubu buhungiro ni Yesu Kristo ubwiwe. Yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe n'ibyaha, ndabaruhura, kandi muca mwikoreza ingata yanjye itababaza, kuko umutwaro wanjye uvahutse. Imana yacu idutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cyacu cy'uno munsi, birashoboka yuko ubuza amahoro uyabujijwe n'ibyaha. Ubuhungiro bwarabonetse, ni muri Yesu Kristo. Hamwe wohungira muri Yesu Kristo ukitandukanya n'ibyo byaha, woronka amahoro mu mutima wabujijwe n'ibyaha. Bishoboka yuko ubujijwe amahoro n'intambara, amageragezwa, uruhamo, ibyago, ingorane, ibyo byo mu buzima bwa misi yose. N'ibyo nabyo nyine ni imitwaro, ni imizigo wikoreye kubujije amahoro. Wohungira kuri Yesu Kristo, niwe wenyine yotuma uronka amahoro. Wararondeye gutabarwa hirya no hino mu bana b'abantu, ariko byaranse. Ubuhungiro ukwiye guhungiramwo, umunara ukwiye guhungiramwo, ni mu izina ry'Uhoraho, kandi uhungiyemwo wemereye ukugororoka ngo kukuboneke ko woronka amahoro, bigaca bigenda neza. Tugomba gusenga Imana. Sinzi ibikubujije amahoro, sinzi ibitumye unovuga ngo ubayeho utunduye, ubyimvye umutima, wumva umengo urara ntibuca, wiyigwa ntibwira. Sinzi ibikubujije amahoro, ko ari ibyaha canke ari intambara, amakuba n'amageragezwa, sinzi. Ariko mugabo rero kugira ngo hariho ubuhungiro wohungiramo ukaronka amahoro. Muri Yesu biremera, muri Yesu birakunda, muri Yesu biracamwo, muri Yesu amahoro araboneka, muri Yesu umutekano uraboneka, muri Yesu imbabazi ziriyo, muri Yesu birakunda ko imitwaro umuntu yari yikoreye, birakunda ko umuntu byari bimukikuje bimurwanya bitsindwa hasi, hanyuma akaba amahoro. None rero n'ano majambo narefuse mwese abayumvise, Imana nyir'amahoro ibahumurize. Tugomba dusenga Imana. Mbega ni igiki kikubujije amahoro muri uno mwanya? Ni ibiki bikubujije amahoro? Ubwo ntuyabujijwe n'ibyaha wakorokeyemwo ugenderamwo, ubwo ntuyabujijwe n'intambara, n'uruhamo, n'uruvugo, n'ubukene, n'amadeni, n'indwara. Ubwo ntuyabujijwe no kuba byakunaniye kuriha amahera y'ishuri, amahera yo kwivuza n'ibindi, amahera y'inzu. Sinzi ibikubujije amahoro. Mugabo ibikubujije amahoro byose tubonye ngo umuntu aparvenye kwinjira mu mugwi w'abagororotsi. Abagororotsi ngo bafise umunara ukomeye, bawirukiyemo ngo baronka amahoro, babaho amahoro. Imana yacu idutabare. None rero ni mu izina rya Yesu, ni muri Yesu ushobora kuronka amahoro. Ibyahora bigubujije amahoro, bigukandamije, bikuraza kujya musonga, bigatsindwa, bikaneshwa, kubera ko wemeye guhungira kuri Yesu. Numuhigwe umuntu ahungira muri Yesu, kuko uyu muntu aronka ukugororoka kuzanana mu kwihana ibyaha byiwe, hanyuma akaronka ubutabazi. Abagororotsi baronkera muri wa munara ukomeye ari wo Yesu Kristo. Imana tunedutabara. Ariko n'umuhombe umuntu aguma ahungira kubana abantu gusa, kuko uyo muntu ivyiwe ntibizocamo, ntibizogenda neza. Ico wari ukwiye nuko uhungira kuri Yesu kugira ngo bikunde uronke inyishu z'ibibazo biguhanze. N'ano majambo reka dusenge Imana. Tuzosubira mu kiganiro igitondo gishasha cacu c'ubutaha. Wewe ari irya mbere ukurikiranye zino video zacu, tugusabe wiyaboneshe kugira ngo
niwemeza kuri iyo nkengeri ko amanotification yose azagushikira uzoza uraronka message zikumenyesha yuko twashizeko video. Ntusubire guhomba ibiganiro byacu. Dufite ibiganiro byinshi dushirako: ikiganiro igitondo gishasha, ikiganiro umutima w'ubugingo, ikiganiro n'utundi, ikiganiro yaga muganga. Ibyo byose n'ibiganiro dushirako, kandi ku munsi turashirako amavideo atari munsi y'abiri. Urumva rero yuko iyo utaravye usanga wagize ntiwahombe. Nano majambo kadusenga Imana. Mwami Yesu, ndagushimiye cyane ku bw'ano majambo twumvise. Umuntu wese ayumvise rero abuze aho ahungira, afise amahoro n'umutekano, akaba ahisemo kuguhungirako, ni umugwize kw'imbabazi ku byaha byose yihanye, akaba avuze ngo Mana mbabarira, ugomba kuba umugororotsi nanje, hanyuma ndongere sepasi, ndonke uburenganzira unyemerera kwinjira mu munara ari wowewe, hanyuma ivyandonda ntibisubire kundonka ukundi. Uwo muntu umugirire neza nk'uko yihanye, nk'uko yisengeye, mu izina ryawe ryera Kristo Yesu tubyizeye. Amen.